Birangirira cyane gose iyo ndavye ajya album ko burya nkunda kuraba abantu ngene bari baryohewe. Ndabona ko bari baryohewe mu bitaramo vyanje, nico nkunda kuraba cyane. Abantu bararyohewe ntibaryohewe. Hari umunsi urategura igiteramo kigende nkuko utari wabigonze cyane gose. Nari kugira kare kuri bonane 2020 haraguye imvura nyinshi cyane gose, kandi nawe urumva ni Imana yari yabiteguye. Bamukavuga iyo bari mu manager nkuko twebonye kuri MB Data, tukabibona kuri Dramati, tukabibona no kuri Meili, Vania ICE n'abandi. Koko uri mu manager canke bimeze gute? Bigenda gute kugira ngo ubandanye ufasha canke niyahe inyungu uzigamwo mu gihe ubona ko muri nivyo nka MB Data vyanse wari kurafasha ugafasha ibyo Dramati, niyahe inyungu ufisemo canke ni kahe gatima gatuma ubigumako? Babimenye abo tuko turakorana, babimenye abo tuzokorana. Iyo ndagusabye ko dukorana hama ntukurikize ivyo je nateguye. Hari muri ibintu tumaze gushika ko biramaze gushika kandi gushika no musi turacyakorana kandi turavugana neza kandi tubanye neza. Ni bifese naho nyene no mu nyuma yaraje arambwira ati burya icyari kigwa waranyigishije ikintu gikomeye cyane gose. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na DJ Paulin. Takura mukije. Ndabara mukije nanje. Meze neza. Ndashima n'ukuri. Umwaka wagenze gute wo gutegura ibitaramo muri Crystal Events? Umwaka ndabona wagenze neza, ibitaramo byose twateguye kuva bona biheze. Ndashimira Imana, ndabona ko byagenze neza cyane gose. Abantu baravyitabiriye kandi byari biryoshe. Uno mwaka habonetse ibikorwa byinshi cyane kuruta mu yindi myaka. Habonetse ibitaramo byinshi cyane. Byari bimeze gute, byagenze gute muri rusange? Jana ndabona ko byagenze neza. Ahubwo urakoze kubinyibutsa. Sinabonye ko uyu mwaka twakoze ibitaramo byinshi kurusha ikindi gihe. Vyitwa ko turakura, ko turakora neza. Twizere ko uyu mwaka utanguye tuzokora byinshi kurusha. Ni giteramo ufise itariki 31, giteramo cha Kisizi, ubona ko kizobera kuri Susedinire. Bipanze gute muri rusangi? Si gitaramo cya Kisizi, gitaramo cya Crystal Event kirimo Kisizi, Easy Boy, Vania ICE n'abandi n'andi surprise tubabikiye. Ni giteramo abantu barindiranye igishika kinini cyane gose. Twe twenyene turi excité, turarindiriye ko ivyo twateguye ni vyinshi. Tubabikiye vraiment surprise menshi cyane. Turatubona iyo tumiye umunyamahanga kenshi bagira ibako byo kurimbana no muri rimvyo ngaha mu Burundi. Tuzitege ko no mwaka ariko bizogenda. Ico kirateguye biri mu nzira nziza. Uyu mwaka utangura nizere yuko ico gikorwa tuzogikora kandi tukibashikiriza. Nagize ibako byo kubona album y'ifoto ya Crystal Event. Uravye kijya gitaramo watanguye ku bwa mbere ukacora no munsi, nikahe kanyamuneza ko kugwa muri wewe? Birangirira cyane gose iyo ndavye ajya album ko burya nkunda kuraba abantu ngene bari baryohewe. Ndabona ko bari baryohewe mu bitaramo vyanje, nico nkunda kuraba cyane. Abantu bararyohewe ntibaryohewe. Hari umunsi urategura igiteramo kigende nkuko utari wabigonze cyane gose. Nari kugira kare kuri bonane 2020 haraguye imvura nyinshi cyane gose, kandi nawe urumva ni Imana yari yabiteguye. Wacha wiyumva gute imvura itanguye kugwa ari huri? Igitanguro cyo ko ari imihezagiro nkuko kuba bavuga kuri bonane. Mugabo kandi yaraguye ari nyinshi cyane gose. Amazi arinjira mu makable, buka irazima. Mugabo mu nyuma bice bigenda neza, imvura irahita. Makable ndambura umupira turahanagura, cyo bigenda neza cyane gose. Igiteramo kirabandanya. Uko Imana yari yabiteguye niko byagenze. Kwita mu mihezagiro cyane gose. Hari benshi bavuga ati DJ Paulin atisanzwe ategura ibiteramo, ariko kenshi tukabona uri kumwe n'abaririmbyi cyane mu kubafasha. Bamukavuga iyo bari mu manager nkuko twebonye kuri MB Data, tukabibona kuri Dramati, tukabibona no kuri Meili, Vania ICE n'abandi. Koko uri mu manager canke bimeze gute? Je sindi manager nkuko abantu benshi bahora bavyibaza. Mbwa ndakunda gufasha mu muziki. Burya rero n'abandi benshi mutamenya, iyo basohoye umuziki barampamagara kanyumvisha umuziki wiwe, ati wumva gute, ni iki twoshiramwo, ni iki twokuramwo. Ni juste kubera nkunda umuziki. Bigenda gute kugira ngo ubandanye ufasha
canke niyahe nyungu uzigamwo mu gihe ubona ko umuririmbyi nka bidata vyanse wari kurafasha ugafasha ibyo dramati niyahe nyungu ufisemo canke ni kahe gatima gatuma ubigumako? Urazi baratwigishije ko gufasha ari vyiza, mu gihe ufashije umuntu hama bikagenda neza ni vyiza, kandi apana kubera umwe burya urashobora kuvyara abana benshi umwe muri bakakunanira, mbwa ntucufata ngo ukondana bajya abandi bose, sinoca mfata ngo ndeke gukorana n'abandi ndeke gufasha n'abandi kubera umwe yananiye, ubandanya wa mutima nyene no gukunda umuziki canke ivyo ukunda. Vision ya Crystal Events imeze gute? Nageze kubabwira ndafise indoto yuko tuzogira festival iminsi 3 treasure tutaruhuka hajya kuri rompo ya Novotel, naho zoba ari jewe canke abandi bazoyikora bazoyikore ikintu ciza, ajya amale yose bakayafata akaba ari umu artiste umwe afata ibarabara rimwe pendant 3 jours, ikintu kizoba gikomeye cyane gose muri iki gihugu, nka ngira mu Uganda peut-être mais no muri aka karere n'abandi barabigiraho. Ushobora kumanaginga gute umwanya w'abaririmbyi baja hejuru kuri stage nkuko twabibonye vyazanye imyidogo muri no weekend heze mu giteramo ca Yago cabaye ca Birmani Boy bavuga ati umwe yari yarengeje umwanya ubundi vya bimeze gute buho ubijera gute? Programme ndafata nkayikora, iyo ufashe ukarenza naho ndagukuramo, sindaba nguri mukuru cyangwa uri mutonya, mu gihe udakurikije ivyo wateguye igiteramo yateguwe kuri jewe ndagukuramo, babimenye abo tuko turakorana, babimenye abo tuzokorana, iyo ndagusabye ko dukorana hama ntukurikiza ivyo je nateguye. Hari umuririmbyi maze gushika ko biramaze gushika kandi gushika no turacyakorana kandi turavugana neza kandi tubanye neza, ni bifese naho nyene no mu nyuma yaraje arambwira ati burya icyari kigwa waranyigishije ikintu gikomeye cyane gose, tegeza kumenya yuko iyo uteguye ikintu umuntu ateguye ikintu, ni nk'iko iyo watumye umuntu umutumiye saa 6 akaza saa 8 agasanga ibyo kurya vyaheze, Charendiri vyahigeje namenye ko amakosa yiwe charendiri vyahigeje cyangwa akazogaruka. So iyo umuntu yateguye ikintu gerageza gukurikiza, kubera iki iyo babatumiye ahantu iyo bagiye gufata indege batavuga ngo je ndashikayo saa 9 indege yari saa 7, kubera iki barikurikiza urabose ko barindira umuntu indege iragenda utarashika indege iragenda, sasa programme ifo kuyikurikiza uko yateguwe. Vyarigeze gushika igihe kimwe wari wateguye igiteramo urasaba sponsor ariko ku kanota ka nyuma simvuze iryo shirira hamwe rirakudefonera ntijyaguha ya sponsor, nibaza ko bagabanije mu nyuma uridoga cyane hoho gute nikaye kamotera ko rayo mashira hamwe mu vyujanye no muziki? Ari ikintu mpora mvuga kenshi kandi sikubigisha mugabo kandi benshi baravyigiye, ngo hari ikintu badatahura, ntibaratahura icyo ari cyo sponsoring cyangwa partenariat. Hari abantu usanga bagaya ko je niko ndabifata kugaya akazi kawe ntibagaha agaciro, or biri mu maposte baba bafise mu buzi bwabo, mugabo ugasanga baba bashaka kudaha agaciro akazi uri kurakora, akazi utanga wewe. Ngaho onye jewe cyanda kwereka yuko usaba wasuzuguye akazi kanje, cyanda kwereka yuko abandi dushobora gukorana nabo canke nshobora kuvyikorana je nyene. Yego biragoye cyane kugira ngo ushobore kuva ngaho uje gutegura igiteramo mu kindi gihugu nkuko twabibonye, ba Brismed baje gutegura igiteramo bonye naribo baje mu gihugu cy'u Burundi ata murundi nimwe bari kumwe, bijya bintu birakogwa nkamwe bwe mu mazi gihe kirekire mutegura ivyo biteramo. Hari ikintu ngira ndababwire ngaha, mubonye nka team nkigira hagurusira haje mu Burundi, nibibaze baswara amahera bakoze mu fuko wabo, hajya anya hariho ibihugu byatahuye gupromoting igihugu cyawo, urana bishatse kuvuga mu Burundi umunsi twagitahuye ico kintu bazogishiramo uburyo bwinshi, hajya anya naho bitavuzwe canke ibiki igihugu carabafashije cyane bose, nibibaze ngo amafaranga bakuye mu fuko wabo. Sasa umunsi natwe twatahuye ico kintu azoba ari ikintu gikomeye cyane gose ngaho iwacu, ifo ko leta yacu itahura ico kintu yuko ifo gupromotinga, ifo muri tourisme gushiramo uburyo bwinshi kugira ngo dushobore
gutera imbere nk'ibindi bihugu. Ntibazo kubesha no Uganda hagurutse mu gihe mu Rwanda ugiye ntwaye abartiste bose ndabarishe mu mufuko wanje biba vyagenze gute ntibishoboka ivyo oya hajya na kantu batababwira hajya igihugu cyari kibashigikiye à 200% twe natwe no mu buryo nyatari. So twongera nongera gushima ikiganiro cya Open Mic wongera wibutsa amatariki no kwinjira ukungene bimeze n'ibijanye n'amatika hano bashobora kugura agatike abashaka kuza muri ico gitaramo cya Kigarama Paris People kizoba kuri wa Mungu le 31 kizobera kuri Source du Nil kwinjira muri simple ni 20,000 muri VIP 50,000 imiryango tuzoyugurura 21 n'amatike bazogura ngaho nyene sur place. Basanzwe bakuzi yuko tabasondeka oya ubuho twongereje ko nibindi n'inyongezo iriko twabonye amafishe cyane abaririmbyi n'ibindi ariko hari akantu hagumye uvuga yuko ka surprise gahari nkuko wamubikora murindira ama surprise menshi cyane gose menshi biri matari make niyo kado ya bonane ngira mpereza abanywanyi bacu abafana banje. Asante sana. Ndashimye.